Mwaramutse sinanateguye gukora isesangura kuri no jambo rya Neva kubera let's face it hari gihe aya majambo arambirana ariko bariko baravuga kubijanye na n'urupfu nibaza ko ari ku munsi ngo wibuka ngo umunsi wo kwibuka Petero Nkurunziza biriza kuko mvuze kwiriza kubera avuga ko rebo bamwisasiye ariko cyane yavuze ku kintu kijana gukunda igihugu bakunze gushira imbere abadede abatanga ama definition igituma mpesemo ko no video nuko numvise Patrick Desire yamuremye hariya ku mukubito ntayakoze iyindi video yerekana en fait ko Kongo cishwe nuko igihugu kibuze souveraineté ko igihugu cyagomba kudefenda sa souveraineté hanyuma mere nkugira parallelisme hagati ingene Kongo yapfuye yishwe na Mobutu yishwe no kugibiturire yishwe nuko leta yabudikize ase fonction yahevye ama fonction yayo nuko kandi neva maze imisavuga ko leta y'u Burundi atayi hari abanyagihugu araba kwimenya niyo parallelisme nja kudrowinga mpere kuri byo gukunda igihugu hanyuma nje kubijanye na souveraineté n'ingene leta usanga ari yo musanzo ya fragilije igihugu en general kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Bo reka duhere kuri ino jambo rya Neva twumvirize ico yita gukunda igihugu kuri we ko badede batari bake. Turavye umuntu akunda igihugu ibimuranga, umuntu akunda igihugu aranga ubwa mbere no kwashira imbere inyungu n'ineza ya bose kurusha inyungu ziyiwe. Ivyo bivuze umuntu yamatubwira kuri radio ko afise umufuko w'ibiro amatona ngahe y'ibirayi amatona ngahe y'amasaka amatona ngahe y'ingano amatona ngahe y'imisiba amatona ngahe y'ingurube abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute ngo abarundi mushonje n'umugende mwimenye biri kuvuga abantu mu badede usanga bariko bariba buri kintu bubatse amazu hirya no hino bemeza ko bahemboje za Sosimo za Rovenko ubutare biriko bariko barimba mu Kinywabi abo ba ndabirabe bose ngo bafise ubutare bimba mu za Kayanza bashona mu Kinywabi biri kuvuga abantu bari kubaka amazu yo mu Barabu barunka abana babo abanyagihugu n'abagwaye kivumvu abo nibo bantu bari kwaratwigisha batoreka icaringa ico gukunda igihugu bisigura ko ari gushira inda yawe imbere y'inda y'igihugu. Okay, le contraire. Ukunda igihugu aracihebera akabona ko arico kiri imbere y'inyungu ziyiwe. Ukunda igihugu kandi bibonekera ku kuntu yubaha inzego z'igihugu n'amategeko kuko inzego z'igihugu zigoyagoya n'igihugu kuko kirabirwa kongera inzego zikora n'igihugu bica bigenda nabi abantu batemera inzego nabi nyuma ico gihugu bakibona yuko ataco kimaze. Ubwo no Burundi inzego z'igihugu zigoyagoya ico tugihurije ko inzego z'igihugu zigoyagoya ico gihugu kica gikengereka cyo nta kigenda ntigitera imbere. Très bien aho hantu vuze neza nubwo umaze meze twibutse yuko Burundi atareta bufise ariko rwego supreme bw'igihugu urumva ko ntaco rumaze nta ruhari bamaze imisi yarurondera abakozi kugira bahembwe bararubuze abasaba amadevize barayabuze kubera nta leta bafise rwego rwa nta ruhari abasaba petrole yarabuze kubera leta yoyizanye nta ihari ugashuraba inzego z'ubutungane rwego ubutungane ni gata uburyo bwo gutana urwego rukomeye cyane gate ku mugongo wogira ngo n'ubutungane gusa mu gutungana n'ubwo gorana economic kuko biravye abantu bwabaze no mu mutahe no ko wabizeye yuko ubintu byabo vyubahirijwe abantu bw'anga igihugu bakizere nuko babazi yuko batazohohoterwa inzego z'u Burundi donke ziranyoganyoga zirahengamye niyo mpamvu igihugu kiriko kigenda mu manga ikintu tuguruje ko bwana Neva inzego z'u Burundi zigeze habi mugabo ico muca musana kuvuga ngo tuzubahe nta muntu yubaha ikintu kinyoganyoga umuntu yubaha ikintu gihagaze bwuma iyo uri febrile kiretse
unyoganyoze warigeze kugira ikintu mari abantu nk'umuntu ashaje petete barakubaha mugabo ubundi urwego runyeganyega nta muntu agwegamira ko that's it. Aho twabirabira no miryango yacu gukunda igihugu ibikuranga biraboneka ko aho uri hose ugira akaranga ko kwerekana kuri muri ico gihugu. Rero uno munsi turiko turaraba ego nivyo hariho abimizirikanye itarikangura mugabo beshi yarikanguye. Aha amwebwe muri ndongozi z'igihugu aha muvuye ngaha muvuga muti ubu umuzirikanyi wacu wakanuye burya umwe ruvi bukuru gakwira igihugu cyose. Cece nico kubera mu badede umwe uva hejuru ubu ubiravye abantu abanyagihugu bose babaye sinzo ntumigize kwandika ngo abanyagihugu n'abascro 90% bon bitotangaza arumva escro ziri osome iyo escroquerie ija no hasi injustice iri osome iyo injustice ikimanuka no hasi ibintu vy'uburozi vyatanguye kera harogana abantu batize abantu b'abapeiza bo mu kumoso bo mu Kirimiro peut-être Buyogoma peut-être Buragane hegereye Tanzania none ubu n'abantu bize wumva bariko bararogana ariko vyahereye hejuru nziza avuga ko ico n'amangetengete Bunyoni yagomba garandagura neva n'amangetengete Reveri yashobora ko yagiye mu kwivuza hirya kubera amangetengete donc vyavuye bukuru n'ibirozi vyatangiye kuja mu bantu bato agacamo niyo nzigo y'ikidedege n'umanyagihugu basanzwe usanga harimo ibintu biteye isoni ibintu biko mu manyagihugu bahaze ico onaco nyene nico marerezuma mwebwe muravuga you know what to do murazi byo mwagomba gukora ko ntavyo mukora muravuga iki imugakora contraire yacu malheureusement igihugu cyose byoca bigenda neza. Umuntu rero ubu dusigaye twibaza vyavuye kuki kugira ngo ico vyavuye ko ntigize gisubire kuba. Uravye abakera barakunda Burundi cyane. Bon, okay, reka ndeke kubandanya. Abakera barakunda Burundi, ivyo sinzo n'umuntu yandungikiye message ndashaka kuri Facebook sinasomye yose, ariko yari kwerekana ko ngo abantu bakera bagwa gasore peut-être babagaza ari abantu bonyene bakunze Burundi abandi baje baburya. Bogwa gasore ntiyashoye kuronka umwanya wo gutwara mugabo kameme kugira yikure mu nda y'ingoma agende kwicara n'abantu mu buyenzi arondera independence y'u Burundi kandi yara kintuza ko kameme karagatima ko gushaka ko Burundi bwikukira. Bagaza bari bamwemera ko yubatse amabarabara amashure infrastructure y'amasosiyete y'abadede basise bajya mugabo aba nabo baje kuyajya gusa batubwira ngo bakera bo barakunda Burundi bakera barubaka bakera barakora biriya. Bo reka rero nje nkora parallelisme na Congo. En fait ukuntu vyagenze muri Congo je uko ndabibona nuko igihe mu butu ayicera umumba igihe abereye president yagifashe Congo ayigira igihibare ciwiwe atangura kunyaga yubakira ibintu bikomakomeza abadorite sinzo umuntu twaba tuvugana muzora ya documentaire abadorite n'umusaka agenda mu biduga bikomakomeye amafaranga arabika menshi cyane n'ubu hari ayo bataradekuvura ashiramo vya débrouillez-vous ikintu ca débrouillez-vous yari article ngo bitakenze sinzi ko ari muri constitution ya Zaire tuvuga ngo débrouillez-vous no muri Congo no kuvuga babwira umwarimu wowe aho ukora urujya ho nyene mu police akora n'ujya ho nyene kugeza ngo umupolice cyo gufata cyo ibitoki akaguhagarika agakura ko ihando rimwe atahana donc naho byari bigeze kubera ki umushane wakwira kandi discours ya mabuto yari débrouillez-vous none ubu neva niyo discours ageze ko umushane cyo kubakwira no kuvuga ni bimenye aho muherereye ego nivyo bashiramo ngo genda kurima mugabo no kuvuga bavuze niba udashoye kuronka hurima cyangwa utazi kurima abana bavuke mu gisagara batazi kurima cyangwa badafite naho barima no kuvuga cyo widebrouiller mu zindi nzira urumva yuko en fait Burundi buri kuba modere kuri Zaire ya Mobutu nivyo turiko turabona bizoca bishobora kugira consequence nk'iyo Zaire yagize après la chute de Mobutu reka navyo tuvyumvirize aho Patria Muremye abiducira ku mayange. None ko mu ndabe reka ndi umukozi wa leta ngo tugende naje ndimwe ndi umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje none numva ati baramutora nubu nico itubagoma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico itubagoma bayisaba ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Ikiganiro cha Patria Muremye bacako kukiraba interview yose mo iraba ku kinyamakuru cha umukubito ariko reka twumvirize bari kuvuga ku ntambara yo muri Congo babazana nyambega umuti w'ijya ntambara woba uyuhe canke ikibazo nyamukuru gihagaze he reka numve kano gace kameze nka kari parallele n'ivyo bintu vya patriotisme bama baturinda mu Burundi mugabo reko barabunyaga bazoguma rero muri ako kantu mugabo darantretat bamwe navuga ubwa mbere
isi ntibariko barayireka bariko barayimba kandi uko bayimba byoroshe kuko igihugu nikizi kugurisha ntushaka kugurisha ibintu byawe utari souverain kuko cela fait part de la souveraineté. Or la souveraineté congolaise a été attaquée, il y a atteinte à la souveraineté. Mugabo, il revient au Congo de défendre sa souveraineté. Voilà. Il revient au Congo de défendre sa souveraineté. Il revient au pays igihugu nico kigomba kwiorganiza kugira ko kidefande ubusugire bwacu. Bo reka nyuze mu kano kantu k'igifaransa hari abantu bakunze kuvuga ngo nameranje indimi mugabo urabona ko no mu Burundi musanzwe bameranje indimi je mbona nako ndaraba ya video ndakora ku video kurya mu polisi ari karavugana n'umufaransa hari abandi bavuga ngo bon ngo turi wacu vuga Kirundi. Merci chef, bonne journée. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. Je peux y aller? Je vais en Tanzanie. Ok, vous êtes bourré. Au revoir chef. Je nibaza yuko ushoboye kwiga igifaransa wokiga uri mu Burundi kubera urana yuko utari kuravuga igifaransa ibintu byinshi uhomba ndabona neva avuga mu gifaransa muri parlement ugenda birabagiye avuga mu gifaransa ama interview menshi urabona ko bashyize mu gifaransa nibaza yuko uri mu Burundi utavuga igifaransa no uvuga ko ucuba sous informé bo abari hanze harimo bari mu bintu by'ibihugu bya Australia za Canada bavuga ivyongereza na za USA bo ni sinavuga ngo kwiga igifaransa uzosama ivyo hambije mugabo uri mu Burundi novuga ko vyoroshe kubera ku mashuri yose bacigisha kandi baza ko hari ama media menshi mu gifaransa mais passons. Si téléphone ya Trump il va se défendre sur l'État Congo non c'est construire un état fort capable de kugira ico twita les fonctions régaliennes de l'État. Ok, ibintu bibiri très important ni cyambere ni canke importante seroroka icambere nuko Trump atarabazozana amahoro muri Congo je ndemera abasesangozi baciye ubwenge amfete kuko ndibuka vyatumije mpagarika no bya kuri X nagiye kuri X nsanga abantu bitanga na professeur s'il vous plaît abantu bavuga ngo twe tura professeur ngo tura docteur ngo umuntu kwaza ngo atafise PhD ngo nakwe no kuvuga ijambo ngo harizo mu professeur batubwira ngo bon ngo intambara muri Congo ngo yaheze aho hareze nk'amezi 3 ngo intambara muri Congo ngo yaheze ngo gisigaye ngo Trump ngo azonuka ngo abantu biwe ngo bamwe bagenda muri Venezuela ngo bagende bafate Kagame ngo bafate Kabarebe ngo c'est fini ngo intambara ngo yaheze ngo c'est fini ngo it's sealed ngo nimugende mwiruhukire ngo ijya ntambara Trump yahijeje kibaza aba bantu bize hehe basoma ibitabihe observe histoire gute Trump d'abord ntabwo ari imana ntabwo ikintu cyose Trump canke Amerika ishatse kishaka ikorwa Amerika twarabonye aho hakora defete bananirwa muri Vietnam Congo barabakubise baragenda muri Somalia Amerika yarananiwe muri Afghanistan abataliban Amerika barabanesheje en principe bon naho tubona ko bameze nk'abaronsesu nk'ababishoboye kuko icyo bashaka ntabwo yabaye solution kuri ico gihugu kuko keshi na keshi gukubita Kagame gukubita Kabarebe gukubita Kabira gukubita Tshisekedi ntabwo ari solution ya region ni ikintu kimwe n'umuntu umwe yoba avuyemwo mu bateza ibibazo si vous voulez ariko ibibazo ntivyo babiheze nshatse kuvuga donke nko muri Iraq barakuye Saddam Hussein mugabo Iraq ntabwo yakibona amahoro pour autant ntuzeye muri Libya babice ntuzeye Muammar Gaddafi ntabwo Libya yaciye ibonekamo amahoro donke kuyimvira ko solution izova kwa Trump ico no kwihenda kwera d'abord nkuko navuze Amerika irakomeye mugabo ntabwo iri omnipotent twarabonye ahagira amasheki menshi icya kabiri Amerika ikora kuma intérêt na intérêt nyinshi y'abasoda muri Amerika bakere bafise yo kuja mu Rwanda bufise ubutare buhe bufise nucléaire yihe nta intérêt nimwe Trump yorungika force spéciale ko yanutse kwa Maduro kubera Maduro afise petrole Maduro arabegereye etc ivyo nta muntu ashobora kugira lecture y'ama evenement ngo avuge ngo Trump azokora ivyo bintu bo ikindi Trump azotwara imyaka 4 iyi ni ya nyuma kwanza ico gihe hari hasigaye peut-être 2 n'inusu muri 2 n'inusu habamwo ajya amatora bida midterms ashobora kumuzubaza gatoyi akifokazanya kuri politique à l'intérieur hanyuma uwundi mwaka wa nyuma keshi na keshi bariko barondonda umukandida baramplaza leta yabiri kiragenda nta mwanya afise Trump ugufixisa ikibazo kifise imyaka 500 nk'ico muri Congo kuko unabishatse muri Congo Trump yovuga bakamwemera ati ego databoja turakwemera imyaka 2 gahera bakagaruka nta solution ishobora kuboneka ngo ni Trump ayizanye
cya gatatu nuko en fait abanyamerika bakora ku ma intérêt kumbe cyo nakivuze ibihugu bimwe abarabu mu barabu bana bafite ama intervention nako mu mabombe bakanukamo abasirikare bakanukamo amarine muka muri Afrika ni hake abanyamerika uzosanga kuri tele bariko baragwana ko bavuga ati izi ni S-hole shit hole ko Trump azita ni bajyane bamarane nta bon kongiremo butare bazobwimba pemporte uri ku butegetsi bwo cyatwara M23 cyatwara Kabila cyatwara Museveni cyatwara nde Kongo butare ntibazobujya abanyafrika butare ntabwo tubujya tuzobushora abanyamerika bazoba mu bagora so ntabwo mu babugura so ntabwo nta munyamerika nibaza kuvira amaraso ku rusi rwa Kongo cyangwa mu Rwanda kiretse abamesene bari kwaca amahera so nico kimwe nashaka kuvuga ibyo kuvuga ngo Trump ngo yazo sosio muri Kongo sinubuku umuntu asome situation akumva ko kandi cyambaje uko no ko bari abantu bitwa n'aba professor cyo genda cyemagarika Jessing sura kuri X n'aba harabashaka too many anyway bon icyaka nashaka kuvuga ko n'ikintu kindi yavuze yuko Kongo kugira ngo il revient au Congo de construire sa souveraineté nico nashaka nce mvuga ncemera nk'ubiconnecta na bimwe neva yakaravuga n'ivyo se ndingiye twari Burundi nje nigeza video ngo ariko bakamera meze nk'ubisura kugira ngo tuvyumve neza. Si téléphone ya Trump il va se défendre la souveraineté ya Congo. Absolument. Non. C'est construire un état fort capable de kugira ico twita les fonctions régaliennes de l'État. Donc nizo fonction régalienne de l'État ni leta ikomeye ishobora gukora ibikorwa leta yagomba gukora ari navyo tumaze iminsi dusemerera iyo leta ivuze ngo tweye ibintu navyo dushoboye ngo ibini babihe gouvernement babihe aba privé ngo ni muze kubaka amabarabara iwanyu ni muje kudupavira mu Kamenge aba diaspora murihe société civile murihe etc ico gihe leta yananiwe no kubaka no gukora izo fonction régalienne najye kuri entendre kugira ngo nshobore gusoma igifaransa ico bita fonction régalienne kumbure nga baravuga les missions fondamentales et exclusives de l'État qu'il ne peut déléguer à des acteurs privés. Urumva définition yizo ngo ni bikorwa nakazi ni mission yibanze kandi by'umwihariko ikinyarwanda ngene cyo gitunza ya majambo cyare leta ituza gukora idashobora guhereza abantu privé abantu b'Imana. Urumva ko ikintu cishe mu butu cishe Congo plutôt ariko mu butu atashizeho izo fonction régalienne zo kugira ngo ishobore kwikingira ivyo rero bavuga nibi ko izo fonction c'est garantir la souveraineté la sécurité des citoyens donc umutekano w'abanyagihugu le respect de l'état de droit abantu b'Imana vya bintu muramvuga kubahiza agatega donc aga état de droit ahantu hari ubucamanza historiquement financé par les impôts donc batoje amakori niko kuntu baca bakogwa donc sécurité extérieure umutekano wo hanze sécurité intérieure umutekano wo mu gihugu ugizwe na police na gendarmerie mu gihe mu gihugu udashobora kwidegemvya umuntu ashobora kukwica kugufunga guhora ubusa etc ntihabe ordre public usanga abantu bari kurugana bagaca batemana ngo baruganye ugasanga abapolisi cyabo bavuze icyo bakora hanyuma assurer la sécurité des personnes et des biens donc kubahiriza abanyagihugu à l'intérieur pana kuja kubatoza kujya bariko baratoza Faustin Kumana urumva assurer des personnes et des biens ufise imodoka ufise inzu ibintu byose ukamenya ko bikingiwe et de prévenir la criminalité prévenir s'il vous plaît pana kuyigwanya kuyikinga ko kesha giye umva wishe umuntu ngo none ngo bamushe babafashe se wa muntu yagarutse abo umuntu yagomba gupfa nta ntuze kanyoga ko la justice exercée par les tribunaux et les institutions judiciaires. Cette fonction concerne le droit à trancher les litiges, à sanctionner les infractions selon les lois en vigueur. Ubutungane, la souveraineté économique. La souveraineté économique, ni vyo madovize, ni vyo vya donc monétaire et fiscale harimo n'ivyo vy'amapetrol n'ibiki ivyo bintu dans la zone euro ko ikorana fonction monétaire ko na banque centrale européenne mu ndi kuma niyo BRB mu vyumve bantu b'Imana ivyo bintu nakazi ka leta fonction régalienne ubutungane budakoze leta yafeirinze muri zo fonction régalienne tubuze amadolari habaye ntuzeye problème insécurité fiscale habaye izo fluctuation y'amamone nukuvuga leta yananiwe no gukora izi fonction régalienne majeure
izi muri ko murazibona ni navyo n'ubu Patria Muremye avuze ati ivyo bintu leta ya Zaire vyarabinaniye ko ibikora leta ya bo vyari kuri za yamfete mugabo vyagumye bibandanya izo fonction umutazikoze nta souveraineté mufise nivyo muvuga ngo muri kumanka abazungu eske wanse umuzungu kaja gukuruba ku mushinwa wungutse iki ku mushinwa nawe agufasha yo guhanda kwizira ntoki eske murabona abarundi bari muri mu barabo kuko atari abazungu ko bafashwe neza mugabo usanga bari kuja kugira imigana n'abarabo n'abashinwa ngo abazungu turabanze ngo yatugiye mu bashara mu barabo bazobafyonda ufite souveraineté ariko leta ifise inguvu ifise inkomezi ifise ishaka ifise competence yo kwasuma izo fonction régalienne zishobora kutuma yihagararako ivyo rero ko vyananiranye ubatanguye kugira de confession y'ugihoro kubakwa ngo ku ntware y'abagaza boneve yabivuze neva nawe ati bon nta leta ikihari nta leta yari naje maze imisi ndayirondera inyongera umushana narayibuze reka tuje kuyirondera itahari nta kuntu yokora amafunction yayo hanyuma kandi uvuze uti mpigitore ngo gena ukirondere uvuze uti mishara yabuze ngo gena wiyongere uvuze uti haturashonje ngo gena mu birondere uvuze uti bon amadevize yabuze ngo none ngo bayire umusenzi uja kwimba ni ukuvuga leta ya CNDD yaraferinze gukora izi fonction régalienne gahoro gahoro izotera iba kujya kwa Zaire ubu novuga ko ariho bimaze nk'ibigushika kubera usanze uravye ibiturire na injustice na novuga irregalité donc kao iri mu gihugu aho umusitanteri ashobora gutora itegeko ry'overriding constitution umusitanteri bo kumbura ubuntu bose bamwe bafite ama PhD burya n'umuntu asanzwe n'umuntu mutoyi kumva ko a mayor of a city yagiye agatora itegeko riri hejuru ya constitution kandi ntihage n'umuntu arigwanya ntihage n'umuntu avuga ati yasivyo nta mukonseye nta muroya ari muri ako gace abindi bihugu usanga harimo abantu bacamaze bagati no abajuge uzarandura ati no nta bakonse yafise abanyagihugu ntashaka kuja mu barati ivyo bintu turavyanse donc umuntu wese naza ko nanyumba ko mashobora gufata decision ati bon je ndakwirukanye bimase mo yavuga ndakwirukanye kuri no mutumba kwanza no ku mutumba kwirikira kwera ujya mukuru waho harimo vyaro wanje ntuzowujako umuzo kaje kubikora contre la constitution donc ukaraba iyo kao ihari iyo de zero de ihari no koreta yaferinze mu bintu byose uhere guhemba abakozi bayo no gukora ibikogwa remezo je nubwo yuko leta y'u Burundi abadede bagomye nk'indi myaka 10 comme ça izo bari za des années 90 ko kandi ishobora gutuma u Burundi buca buba fair state ku buryo buri muntu azoza yibegera ko okashaka umuntu wese aza adonagura uko yigombeye sawa mugi musi mwiza bye bye.